Iri ni barabara riri muri quartier Nyabagere, zone Gihosha, commune Ntahangwa, ni mu gisagara ca Bujumbura. Iryo barabara rikaba ryatanguwe gukorwa habanje gucibwa imufurege. Abanyagihugu bakaba bashima ivyo bikorwa kuko bahora bafise ingorane y'imyuzurire y'amazi yinjira mu mazu, nk'uko umwe mu banyagihugu bahaba yavyiganiye imbonesha kuri BTV. Mu bisanzwe ibintu vyahora vyononekara nk'amazu ngaharyo nturyahora ashikirwa n'umwuzuro kubera amazi ava hariya akoroka aja mu rupangu, ibarabara rikamanyagurika rigasadagurika. N'uyu arashimira leta ko yabazaniye iterambere kuko imvura iguye yahora yonona amazu ndetse n'uruja n'uruza rugahungabana kubera iryo barabara. Nukuri turashimira leta yacu y'u Burundi, leta mvyeyi, leta nkozi, kuko ntuyaje kudufasha ngaha iratuzanira ibarabara ryiza bariko bararikora naho batarariheza. N'ukuri turayikengurukiye kandi turaronse imifurege ijana amazi neza. Imana ishimwe kuvyo leta iriko iradufasha neza cyane. Nubwo biruko abahawe igikorwa cyo kubaka iyo mifurege bavuga ko ikiringo cy'amezi 3 ari gito kuko hariho ahataracibwa imifurege kubera inzitiro n'amazu y'abantu byubatse nabi. Ivyo bikorwa bikaba biriko bikorwa n'ikigo ca leta cubaka amabarabara ARB.